amashimwe n'icubahiro n'ivyuhoraho Imana yacu yongeye kuduha kano karyo nshuti bakunzi ba televiziyo yahitaje ngo twongere kuganira muri ca kiganiro c'ingo n'imiryango, aho no munsi tuja kuganira ku kibazo kivuga ngo gute umugore yubakanye n'umugabo atarakizwa yomushikana ku gakiza. Turahagarara mu ijambo ry'Imana riri muri Petero wa mbere igice ca 3 umurongo wa mbere n'uwa gushika ku wa 4. Haravuga ngo ivy'abagabo n'abagore, iryo ni ijambo ry'umutwe. Umurongo wa mbere uravuga ngo namwe bagore nuko mugamburukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze. Nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya, ugushaza kwanyu ntikube uko ku rukoba ko gutsiba umushatsi canke uko kwambara izahabu canke uko kwambara impuzu nziza, ariko kube uko umuntu ahishijwe wo mu mutima. Ugushaza kudashira niko mutima ubugwaneza utekereje niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Imana nishimwe. No mugoroba mwiza rero twagiriwe ubuntu bwo kongera kwakira umumama mwiza ego kugira ngo adufashe muri kino kiganiro. Ni Madame Solange SEVUMBA. Kaze ni kwanyu madame. Murakoze cyane, Yesu abahezagire. Amen. Murakoze kunyakira hano muri televiziyo Heritage. Turabakunda. Imana ibahezagire cyane. Ni gute rero umugore yoshobora gushikana umugabo wiwe atarakizwa akamushikana ku gakiza by'ukuri? Yesu abahezagire ku kibazo ciza. Mbere mbona umenga n'inyishuje wayironse muri iri jambo ry'Imana. Ndabona yuko Paulo ikicete Petero yanditse, ikicete ca mbere Petero yanditse kuri kiriya gice ca 3, mbona waduhaye n'inyishu ngo namwe bagore nuko mugamburukira abagabo banyu. Ico ni kimwe kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo. Ijambo ryo kuresha nibaza ko umusore ari kararesha umukobwa. Kera bahora bavuga ngo bagenda batwaye imfunguruzo bakazijegeza kugira babereke ko bafite amangazini yo kugurura menshi, kuko abantu benshi basanzwe bari materialiste bakunda ibintu. Kuko ari kararesha yaragerageza kemera n'ivyo adafise. Aha rero uyu muntu havuze ngo bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize n'ijambo bavuga, amajambo akaba make. Nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Gutinya ni iki? Si ugutinya ko amutinya nk'igikoko, ariko no kumwubaha. Hariho gutinya umuntu uti yo kiraje, oya. N'umuntu kutinya ukamwereka ko umuhaye icubahiro, umugize uw'imbere, umuhaye ikibanza. Kandi kamere y'abagabo bose uko baremwe bakunda icubahiro. Rero kugira ngo ashobore kumwamira imbuto, umva no kumwamira imbuto kugira gukizwa ku agakiza. Mu Gifaransa bivuga neza ngo la conversion ne dépend pas de nous, dépend de Dieu. Mu Kirundi sinzi twovuga ngo kwihana agakiza ntikova kuri ku muntu, kava kuhoraho. Ariko hariho ivyo kugashigikira. Wewe yo kwamizo mbuto z'agakiza, wa muntu akazokwifuza kumera nkuko wa undari. Mbemo tubwira izo mbuto. Reka mvuga abagore bakijijwe kenshi ivyo nagiye mbona byagiye bituma abagabo babo bibagora gukizwa. Ni imyanya bamara mu bikorwa vy'Imana ntibaboneke mu rugo. Umugabo arifuza gusanga mu rugo ibintu byose bitonze neza. Natwe murazi ko mu mashengero baradukenera, kandi turi ubutunzi bw'Imana, turi ubutunzi bw'ishengero. Barakenera ibikorwa vy'Imana dukora. Rero iyo umuntu azi ko afise umugabo batavyumva kumwe atarakira Yesu, aramenya ko hariho imyanya ataja kuhaba. Jewe turi kumwe kumbure n'umushinga ntaye wanje, kumbure muhira abana barakijijwe baraza gutondeka ibintu. Nanje nkaje wahunda kaja kwishinga vyama programa yose, kuko ama programa y'ishengero n'ibikorwa vy'Imana ntahagarara ngo nuko iwawe adakijijwe canke we wahagaritse nawe wopfa tuja kuguhamba
ibikorwa bikabanje tubanje gusohoka mu miga tubanje gukora vya bindi vya eglise hariho abantu rero bavyihendako ugaca umenga atabonetse ntacokogwa ora atabonetse birabandanya bwa mushinga ntahe Yesu yavuga ngo tuzovuga ubutumwa duhere Yerusalemu tugende ni Samaria tugishike ku mpera y'isi Yerusalemu tuyita mu ngo zacu abanza guhera haje ku mutware wiwe kurujya mushinga ntahe wiwe imbuto ntasanga ibintu bitameze neza none wewe ntiwamutegura icyo afungura nti peut-être akeneye ko mujana mu rubanza tuyaye n'amasaha ya korari n'amasaha ya korari sawa akakabika ndafise abashitsi baza kuzisare yo ya papa nakanukura ya masazi nzoba ndi ndafise ibikorwa vy'Imana mbega wamwubasha mbega wamweretse vya vyamwa ntibishoboka hariho undi umushinga ntaye yahora avuga ati no jewe permette nkuruhusha ndondera umugore umwe wa weekend kuko jewe samedi singira sieste mda sieste ndi jenyene mara vendredi ndi mu bikorwa vy'akazi ka misi yose samedi ntahandushe niwo munsi wanje wo kuruhuka ngaca nduruka madame atari hari natwe urabizi ko samedi ariho dufise ibikorwa vyinshi cyane vy'Imana ati dimanche avyuka ijoro mbagiye muri korana ati nyemerera ndondera nzofuma ndamujana ku gatumba mbe ico gihe yamusaba kurondera umudamu wa weekend hari habaye ni kuvuga yaramubura muri weekend kubera ama activité yabafise ibikorwa vy'Imana ama programme we akavuga kwishengero ati kubera arasira hari byose biratondetse abakozi barabikora mugo umugabo ntiyarongoye umukozi ntiyarongoye muboyi yarongoye wewe akeneye ko ari umuhinja ku meza bitondeke neza ubanze ubitunganye uyo mugabo akavuga ati nja mu manza nkijana umenga narapfakaye kubera nawe avuga ati simva ko yasamedi sinibishoboka ntibikunda uravyumva acha avuga ati rero singomba ibintu vy'intambara yari umugabo ameze neza ati naho nakijijwe nyemerera umugore umwe ndonka umuntu tumarana weekend nduhutse nawe wagiye muri vya bikorwa vyawe uracumva nticari cyoroshe we omwemerera we omwemerera kandi ivyo yamurega vyarumvikana samedi sindakuronka dimanche mu gitondo ngira ngo ndihindukiza ngasanga wahise ukagaruka saa 6 canke saa 7 hari na apremidi mbwira ko hakiri ibindi biprograma imanza z'abantu ndazijamo jenyene none je madamu wanje tuzobana ryari uravyumva umva nta vyamwa na gatonya ntashobora gukizwa uyo mukenyezi mugabo Imana muhezagire havu yahindura kandi ubu mushinga ntayo yarakijijwe ubu yaramwamiye imbuto vy'ukuri arahindura ibintu byose yari yubatseko ndafise uwundi umwe mutaraza kuri ubu bya bikorwa vy'Imana yaciye abikora gute n'urugo yabifatanije gute n'ugo rugo yabanje gutondeka ibyo mu nzu uko yagenda bitondeka niko wa mugabo yanezerwa niko yanezerwa harashikanike kamwe ati yo atuye umunsi atoya no kuri atuye umunsi genda kuri eglise ati genda mahoro ati ndamahoro ati ndakurindira turaja kujana gutembera ku mugoroba wahejeje mbe muheza sangahe atoke atereka mende yo tuba turatera inkuru dukije kuri gukina yarakunda gukina tugende gukina gatenisi n'abana tugire gute sa start urumva timugabo swara uze kumakanya turaje gusohoka uravyumva yarasigaye amurekura munyuma ivyo vyamwe vyarabaye vyiza akamukunda akamwihanganira rero izimbuto harimo kwizera harimo kugenda neza harimo kumwumvira harimo kumwubaha harimo ntakeneye amajambo akeneye ibikorwa uravyumva abo rero barahava bakanahinduka bagakizwa ariko bandanje muri rya ritme hariho ubundi nariko ndavuga vyagoye umushinga ntawe urumva yanywa inzoga agashika ati nticyonywa madama turazi ko je ntabikorako fovwari ningene yabivuga je ivyo bintu vyawe umukozi naguhe mugabo ati singenda nyoye ikintu mpawe n'umukozi mpawe uri umukenyezi wanje yabaza abandi bagore bati ntuzukore kuzobuhumanya
babakiriso ati ati uzi umukorera ibindi mbwa ntuzemere gukora ku nzoga atabashitsi aturumba akazana abashitsi ntabazimane wa mugabo akababara gashavura ibara rikagwa ikindi gihe birazana umwuka mubi mu nzu gose cyane wa acaja ku umupasiteri acara murongora neza acara mubwira ati umupfasoni umugabo wawe utezo kumwubaha ukamusengera ivyamwa vyawe nivyo bizomuzana kuri Kristo genda umusereve genda ahubwo umugurire niyo atahamugura sange wagateguye acara genda atangura kubigira gutyo umunsi wa mbere yabikoze umugabo yaribuze ati sabwe yatahuye yarashize ati karibu ati nda azana ikirahuri arazi iyo yakunda aramusuka ati ni wewe ntiyavuze umunsi wa haheze nk'indwi 3 4 5 acara muhamagara ati naka habaye iki ko wabaye umugore mwiza gose ko wahindutse habaye iki atoya nasanze nkwiye kukubaha umbabarire aho nakugararije umbabarire ati nukuri ati tujana nje kwihana kuraba iyo mana imana yaguhinduye n'ingene wanteye agahinda mu mutima n'ingene wamaramaje imbere y'abashitsi inshuro nyinshi ingene nabayeho ngenda suhuza umutima ndiharaho nataha nkumva ko nopfuma nkebereza handi ati none wahindutse iyo mana yaguhinduye tugende kumva ntiyazi muserevye umwanya munini yavuye ahinduka rero ijambo ry'Imana ryandi twasomye hari hahandi mucete Petero yanditse hahandi rimwe cete cyambere namwe bagore mugamburukira abagabo banyu namwe bagore nuko mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batokumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo ndafise kamenshi hari hundi mudamu twabanye muri quartier 6 umugabo atarakijijwe mungagara bahora baterama n'abandi bashinga naye bakanywa inzoga bashize nka saa 6 y'ijoro hamwe nyene baryohewe agaca batwenga agaca bavuga ati basha muranyishinga je cakigore canje gikizwa naho nshika nkajyamana ibirato kirankura naho nshika meze gute kirangaburira kikanyugururira neza nayo mwoho muza kurarura hanze urumva ni témoignage yaje yarabonye ati uko ntashukora ariko kose naho no bananyoye izayose uko ati nshika ntembagara ngasinzira n'ibipantaro n'ibirato ati bugaca nsanga amaguru agoroye neza mwishuka ati nayo mwoho muza kurara hanze kuko hari abadamu batabisuporta nabakaca babwira ati James ikigore cikikizwa kinsuporta yavuga ati cikikizwa ndashima Imana ivyo vyamwa byaratumye umugabo akizwa mbere ubu yararangije urugendo yatasha akijijwe turaririmba heza mu ijuru tuzomubona urumva ngene biryoshe duhora tumukurira ishapo mudamu ndi muvyeyi turakuba ingene wavyifashe nukuri aracariho turamwubaha turagira tuti waratubereye akarorero keza twebwe abagore bakiri bato uravyumva ingene yabikoze neza rero biradusaba kwama imbuto suko gumumeze ngo suko ni muri buryo buzima bwa misi yose hariho uwundi nawe yahora mwangira no gusenga ati singeneye kumva ayo majambo yawe agaca hengera sinziriye agaca sohoka akaja muri toilette agasenga agasoma Bibiliya yumva ari nyagaje mu gitanda agaca shasa amazi agaca garuka akaryama mugabo namanibuka mu gitondo yahora avuga ati yo atabandi barinjiye mu rusengero yaramwankira kuja gusenga abandi barinjiye mu rusengero korale ya mbere yatanguye akabiri akaziharura mugakamba agategura utuntu akaja mu cumba ati papa naka tibazi ngene watashe mu ijoro washitse utembagara ugashika urya utafunguye esha naguteguriye akantu aho umutima wiwe uri mu rusengero mugabo ifoko yamazambuto agaca tegura akantu naho yabafise urutomate rumwe gonyene yararuka atakarushira ku munyu akamusanza mu gitanda ati nshiri fata akantu mwijoro waranyoye nyinshi uhavugwa ara estoma ikindi gihe yarabikoze keje yarakunda gukora aga strategy akavuga ati naka mukozi impako kantu hewe papa naka yaramerewe na impaka akaguma musubira mu izina
yaguma musubira mu izina wa mugabo hajya nkakaguma yumva bamuvuga urabona abantu barakunda icubahiro cyakigore kirankunda Margaret ko kimaciruka uravyumva ubundi munsi yambwe n'ubwenge n'ama strategie n'ubwenge ubundi munsi mega madame Solange hariho abantu bishobokera gusiporta abo bagabo babo badakijijwe nabo hari n'abandi nabo binanira mbega kugira ngo ushike kuri iryo hangiro ryo gushikana uwo mwubakanye ku gakiza by'ukuri bigusaba iki kugira ngo ushike kuri iryo hangiro afete ikintu ca mbere gikenewe numva umuntu yo kwakira Yesu kuko kubishobora none ko hari abagabo ngo ashobora kunywa mu gitanda akavyonona imatera wa mudamu bikamunanira gusohora ya matera abana babona hakageraho bimunanira nyene bikamunanira ariko hari jambo ry'Imana dusoma hano muri Yohana ngira ni 3 havuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana yabahaye ububasha abamwakiriye hariho ubushobozi umuntu yakira bumushoboze byatoshobora uravyumva bumushobora kwama imbuto atari gushobora akaba yovyemera hari umuntu ashobora kuvuga ati urabona ingene utugoye urabona ingene turara twica urabona ingene urumva urabona ingene turara tudodorera ko tutaryamye hewe yamaze kuronka ubwo bubasha araterama agasinzirira mu ntebe kuko umutware ntarataha akaja kuhava akamugururira uravyumva hari ubu bushobozi umuntu akeneye nta handi buva mu Mana igituma benshi uhora wumva bakubitanya amangumi bagize gute aza ari muri yo eta wa mudamu akavuga urabona ibi nibi bambwa atasabwe ntaje mugwi wanje ntaje mugwi wawe uravyumva hererere amakofi abana kandi kindi erega turafise abana bateza kutwigirako nabo nyene bakamenya ati mama rihangana kweri reka genda guhakaruriro jewe papa wanje yaranywa inzoga mama wanje yarakijijwe jewe na ibibazo vyose papa yateje mama nabibonye mama yapfuye guti gute mama yapfuye papa yaragumanye ya ritme yiwe yo gutaha ya masaha yo gutaha bya bindi kwa kundi je nari umwana niga muri 10e then nje nategerezwa kugururira papa ntiyamenya ko akwiye gutaha kare kuko ubu hasigaye abana agace kenda kanywa bya bindi ntahura mbona ni kubera iki wewe wari we wategerezwa kugura umuvyeyi ni wari imfura yes nari imfura abandi bana baje baragiye kurongorwa abandi baba mu bindi bihugu ico gihe nije nitwa ko nari mukuru jewe nagira 8 n'umuhereze dukurike nitwe twari mu rugo uravyumva nja ntangura kuvuga nti bwabundi mama yari nka rido ipfutse simbone ingene papa gorana wamenga sindabibona wowe ico gihe ntiwabibona sinahora ndabibona none ko yaba yamurindira akamubikira injya twe tugasinzira akamugaburira ayo masani ahataye twe twamubona mu gitondo twaramubona mu gitondo mugabo se iki gihe rero mama dahari papa ya ritme kwa kundi niho naciye ndabibona ndabona ko mama yari umugore mwiza ntitwashoboye kubona ingene yarushe atajyama kuko papa yaradodora haraho dinasanga nasinziriye mu ntebe kandi nkavuga papa ntava ntanyumve uravyumva gacanza namuzamu yabaye amuguri kuri portail ku nzu naho inzu twugariye indani ngashanja kugurura ngashanja bibona rero abagore beza kugira babishobore nukuri uyu mwami aratanga inkomezi uyu mwami ni mwiza cyane ashoboza umuntu ibyo atoshobora kandi akabigushoboza ikindi kandi kubera uyu mudamu agomba yuko umuntu azohinduka arabigiramo uruhara akihangana uko kwihangana guhabwa na bwa bushobozi buhatangwa na Kristo ubundi ntawo bishobora oya erega abagabo bararahanze kubera yibwugara
barabugarana nyine barabugarana avuga ati none dupfe ngo nawe yapfuye none ko yahisemo ko kurara hanze tumugire dute ntiduteze natwe gupfa kubera ko yapfuye twamurindiriye ntiyatashe twatelefonye ntiyajake turaryamye rero. Murakoze cyane madamu. Mbega mwotubwira inyifato umudamu abwirizwa kwifata muri ivyo bihe nyene biba bitoroshe kuko nibe biba bitoroshe iyo wewe uba warahevye izo nzoga uba uri umuntu uvuga uti ngomba kubana n'Imana niyihe nyifato abadamu bo umunsi bafise abagabo batarakizwa bo kwifata kugira ngo uwo mubano uguma ari mwiza Imana ntibaharure ko vyabananiye ntibaharure ku bugabo icambere nategerezwa kumwagiriza sivyo si vyacu hari abadamu binanira akava ngo izo nzoga zawe izo kirazira ntumwagiriza oya ntumwagiriza kuko nawe hajya uruhuni ngo muva ku maso yoziheba none ko atarabimenya ko atarabishobora uwo mwagiriza gute oya ntumwagiriza nukumwakirana ubugwaneza nukumwakira wihanganye ukamukorera ivyo yategerezwa kumusuporta donc kumwihanganira ukamukorera ivyo yategerezwa vyose ivyo yategerezwa canke ivyo wewe wategerezwa ivyo amadruwa yiwe erega arafise ivyo icatumya kuzana hari vyinshi hari ivyo mu gitanda hari ivyo kumwakira neza keya kumwakirana ubugwa neza urajya umutima amenyo nyene yego kwakira umuntu ataryoshe kwakira ntibiba vyoroshe ko ni seruko kandi n'uwi wawe kandi warasezeranye ngo mu mahigwe mu magorwa mu biki hari abantu basezerana y'amajambo kamengana ibintu byo kuvuga ku munwa gusa reka bije kuri tere rero niho babonera nibibuka isezerano basezeranye niho tusubira inyuma wibaze mudamu uti mbega ashane nasezeranye ko niyaza yaburiwe nzoca ndamutuka wibuka isezerano ufise ivyo vyose birakuraba urumva umwakire ibibi yakoze ubipfuke ntubijane hanze abisanze hanze arababara cane hari abihuta kubibwira bari na bukwe kuja kubivuga mu muryango oya banza gerageza tuzoshima n'Imana izogushimira niyahinduka utabanje kuja kuzanamo abashinga ntaye tubona benshi wabijana mu bashinga ntaye ucubona ko habayeho kunanirwa barataye umushinga ntahe mukuru none gashaho genda usenge jamwe apfuru kubwira Yesu uti ntabara Yesu nshoboza ndabishobore ndamwakira n'ubugwaneza nihangane ngire vyose nkuko nategerezwa kubikora kandi nawe aronka amadruwa yiwe nk'umutware mu rugo uravyumva ntibiba vyoroshe ariko Yesu aragushoboza niko bakwiye kwifata yumvise agira avuge ngo kera bababwira ati shira amazi mu kanwa ashira amazi mu kanwa kuko ntiwo yavugana cha seseka sukubuda sinzi ngero kivuga mu Kirundi gufunga isura kumwereka ko ashavuye kumwereka ko byakubaje ivyo ntibizana inyishu oya satani ntatsinda satani wundi oya deja ni wabuduzo watewe sivyo watewe hari wundi muntu ariko arakwanima ariko aragukoresha mu habeho guhangana oro ntimatezo guhangana mwakirana ubugwaneza rege ijambo ry'Imana niko ryatubwiye ingeso zawe zimureshe kandi ndababwiye bari abantu bose murabona ko ingeso zarareheje abashinga ntahe babo abo ni bake muri benshi cyane babishoboye uravyumva rero ndibaza ko bakwiye kwifata bakubaha bagaca bugufi ntiyumve wamuvuze ku bana ntiyumve wamuvuze mu babanyi ntiyumve wamuvuze mu kwa se na nyina ngo bamenye ivyo bifuti vyiwe kuko niwe wavyemeyega niwe wabisinyiye naho ndi mubisangira reka kuja kubisangiza abandi rero Imana idufashe numva bitoroshe biroroshe n'izina rya Yesu biroroshe nyene ku bwa Kristo hariho umurongo wa 3 ngaha muri Petero wa mbere igice ca 3 umurongo wa 3 uravuga ngo ugushaza kwanyu ntikube uko
uko kurukoba ko gutsiba umushatsi canke uko kwambara izahabu canke uko kwambara impuzu nziza ariko kube uko umuntu ahishijwe wo mu mutima n'ibindi bibandanya by'ingeso nziza nyene mwodufasha gutahura ino 200 kuko umengo burya hariho abantu usanga bashaza nyene iyo mishatsi bakayitsiba kandi bubaha Imana cyane gose hari n'iyindi migwi imeze nka twe na wewe itisiga ku minwa itikora mu mishatsi nabo bubaha Imana ariko umengo uyu murongo wa 4 aya makarita ari ku murongo wa 4 yatiba ku muntu atisize urabona iri jambo yari kabwira aba bagore urabona yari kababwira ati bagore mu bigenza kunuku mwami imbuto kandi ugushaza kwanyu ni kubuko kurukoba uko kwambara izahabu canke uko kwambara impuzu nziza ariko kuko umuntu ahishijwe wo mu mutima ugushaza kudashira niko mutima w'ubugwaneza utekereje niko kwigiciro kinini imbere y'Imana jambo ryiza cane ijambo ry'Imana ni cirore twirabamwo siko iyo nsomye ijambo ry'Imana nkabona handitse ngo ntugasambane njamenya mbeje ndasambana sindi mu murongo wa Bibiliya ntukagiriza abandi binyoma nibindi ni cirore twirabamwo ivy'imbere mu mutima bimwe biri ahantu hatabona bisokororwa n'ijambo ry'Imana uravyumva imbere mu mutima hariya iyo umuntu w'imbere ahishijwe iri jambo nico kimwe na ca cirore cacu abadamu tumara umwanya muri iri mu cirore twiraba ingohe zirapanze neza ibi ni birapanze neza iri jambo cyane babwira ati abagore gushaza kwanyu ntikube kwa kundi gusa ko kuguma mu vyirore mu mishatsi mu biki si ntivyari bibi ariko cyane kwimbere k'umuntu ahishijwe kuko ijambo ry'Imana ry'abajyara mukozi uyu mudamu ntabujijwe gukora vyiza ngo yikore azomenya ingene abana n'umugabo kuko ijambo ryarinjiye muri we ryamubereye icirore ararikoreramwo araba umuntu muzima ibijya vy'inyuma ni vyiza kuko turabona na ba Esteri igihe bariko baratora mu misi ahasuwe rusi barondera umwamikazi ngo babashira mu nzu yabigeme bakabaha ivyo kwisiga iminsi 50 kugira bazorenguke imbere y'umwami ashajije barabakoze so kuvuga ngo ni bibi ariko umugore mwiza ahera mu mutima ivyo bikaza mu nyuma gaca bigaragarira inyuma haleluya amen ndafasha irore ndafashijwe amen ndafashijwe umugore mwiza atangurira imbere sindababwiye ngo bashwe kurure simvuze ngo bareke kusa neza niba baragasa neza umugore asa neza araryosha ariko usa neza mu mutima nawe araremba mbega urazi guhura n'umugore ashajije uko mwumva ariko aratukana mu rugo inzahabu zigererenze wabuze umugore arahararembetse nimwizaye umugabo wumve bimupfuyemo akaraza umugabo hanze batuya nimubone umugabo ntarara mu nzu taje umugabo ni kimungu mu magufa y'umugabo wiwe urumva ingene bibaje umuntu w'imbere ngo niko mutima w'ubugwaneza utekereje niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana amen iri jambo riramfashije cyane idufashe cyane idufashe ntitube hari uwavyitwaza akavuga ati ka sinshaza kandi na bya bibi byo kubanira nawe umugabo akabikora wowe c'est l'enfer wowe ni gihonomi hagaze ngaho uravyumva umugabo umugore mwiza here mu mutima kugira ashobore kubanira umugabo neza yihanganire vya bindi ugushaza ntikubuko kurukoba nimwerekane ivy'inyuma ivy'imbere vyarabutse shaza mu mutima umuntu w'imbere abe muzima n'inyuma ube neza ibizogusohokamo bizokiza uvyumva amena Imana yo mwijuri kwezagire madame Solange murakoze cyane ariko ndashaka mu masegonde 30 madame musara turega mufashe abadamu mubahe impanuro imwe canke zibiri mufashe abadamu bafise abagabo badakijijwe
ndabahanuye bakenyezi mufite abagabo badakijijwe genda mu bakunde kuko mwarabisezeranye igihe mwasinya bakabambika impeta ikigira kabiri genda mu bihanganire ikigira gatatu cari kuba icambere kugira mu bishobore ni mwakire Yesu umwami n'umukiza abahe burya bushobozi bushoboza umuntu kwihanganira ibinanira abandi aduhezagirane namwe murakoze cyane Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi yongere kubasiga nuko murakoze cyane inshuti bakunzi ba televiziyo Heritage ikiganiro cacu kirangiriye hano naho ubutaha ku munsi wa kabiri nk'aya mango Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane